tumuzamurire icubahiro ciwe. Reka umushimire ivyo yagukoreye, ivyo ariko aragukorera. Ntitwaje kwidodomba imbere y'Imana twiganyira tuvuga ibibazo gusa, ibitugoye, ivyo dushaka gushikako, ariko twaje kumushima. Umushimire ivyo ufise, ivyo utararonka, kuko urabifise deja. Utubifise gusa umwanya wacu nturagera, ariko reka umushime, nitwiganira imbere y'Imana. Yoyo itunze ikiremwa cose,
bwiza waduhaye kugira ngo tubane ngaha duturanye umuntu tudaturanye umuntu ku butoni ariko Imana ituranye umuntu kubw'ubuntu bwawe waravuze ngo nzogirira ubuntu uwo nzobugirira data ndagushima cyane ko waduturanije ndagushima cyane ko watuzanye hano hantu kugira ngo twumve icyo tubwira ndakwinginze by'ukuri amaso y'imitima yacu yuguruke kugira ngo twumve icyo tubwira ni mu izina rya Yesu Kristo amen amaso y'isa murabo bwami bw'Imana sibyo murabe mu maso amubonye ubaza akazina kiwe babiri bafatanye amadusengerane aho ufashe samurabo sibyo umwana w'isezerano amen umusengere kugira ngo ijambo ry'uno munsi amaso y'umutima we yuguruke agire sibyo yuguruke agire revelation mu bugingo bwiwe haleluya data mwiza uri Imana nzima uri Imana itoranya umuntu atagutoni data ndaguhereje umuntu wese ashoboye gushika hano hantu ndaguhereje umuntu wese ari mu nzira ndaguhereje umuntu wese data agira ze data ndakwinginze by'ukuri ijambo rigira gutiko hano hantu ribe ijambo ry'ubushobozi ribe ijambo rihindura ribe ijambo rihindura umuntu wese ari hano hantu ribe ijambo by'ukuri ryugura amaso y'imitima yacu mu izina rya Yesu wewe yera ndakwinginze by'ukuri ubushobozi bwawe bube hagati muri twebwe ubushobozi bwawe data bube hano hantu mu izina rya Yesu ndakwinginze by'ukuri data waravuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwambara upfira hose buzocuza ndakwinginze ubutumwa bwiza bugira buvugwa hano hantu ndasanga umukozi wawe data ijambo azakuvuga ribe ijambo data rya revelation ribe ijambo by'ukuri risubizwa na wewe yera ribe ijambo by'ukuri data rivuye kuri wewe uri Imana nzima Imana ishoboye gukora ibirengeye icyo twiyumvira n'icyo dusaba kuko uri Imana ishoboye ni mu izina rya Yesu Kristo amen amen twakira umukozi w'Imana Olivier atubwira ubutumwa bwiza haleluya dukora amashimwe y'Imana mwiriwe neza amen naryohewe gusubira kuronka umwanya wo gusangira namwe ijambo ry'Imana nizere yuko uyu munsi kumbure tujya mu rundi rugezo umunsi wa nyuma w'ikorane ariko si umunsi wa nyuma y'Imana ikora haleluya reka tuzigure Bibiliya zacu dusome muri ca kigabane kiriko kitubera comme thème central turiko turakura inyigisho zacu haleluya turasoma mu Bikorino ba mbere canke igitabo ca mbere ca Bikorino ikigabane ca mbere umurongo wa 30 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 turashira ko na 31 niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu yaduhindukiye kuba ubwenge buva ku Mana n'ukugororoka n'ukwezwa no gucungurwa kugira ngo bibe nk'uko handitswe mu wirata yirate uhoraho reka nsubiremo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu ninda tuha kuba muri Kristo Yesu ni Imana haleluya yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana n'ukugororoka n'ukwezwa no gucungurwa muri iyi minsi iheze twarize ibyo byose ngo kugira ngo bibe nk'uko handitswe ngo uwirata yirate uhoraho iri jambo niko ngomba gushimikira ko cyane uwirata yirate uhoraho ariko imbere y'uko ndaridevelopa gatoyi reka tuje aho byavuye aho bari Siseriva tuje muri Yeremiya ikigabane c'9 umurongo wa 23 Yeremiya ikigabane c'9 umurongo wa 23 na 24 kino ari hafi ya uti Yeremiya mu isezerano rya kera umunyabwenge yoyo kwirata ubwenge bwiwe cyangwa umunyenkomezi ngo yirate inkomezi ziwe
cyangwa umutunzi ngo yirate ubutunzi bwiwe, ariko uwirata ntiyirata ibi ko yamenye akantahura yuko nduhoraho nkunda kugira imbabazi no guca iziroranye n'izigororotse mw'isi, kuko arivyo arivyo bimpimbara ije uhora mbivuze. Utaravuga amena ntimuravyumva, tusome Yeremiya ikigabane c'icenda umurongo wa 23 na 24. Haleluya. Uko niko uhora hagize, umviriza abashobora yicagira avuge. Uko niko uhora hagize, ati umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe, cyangwa umunyenkomezi ngo yirate inkomezi ziwe. Abanyentege nke nimuvuge amen. Haleluya. Amen. Cyangwa umutunzi ngo yirate ubutunzi bwiwe, ariko wirata niyirata ibi ko yamenye akantahura. Haleluya. Amen. Ibyo bimpimbara bije uhoraho mbivuze amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tugiye gusoma cyane turavye ubuzima bwacu bwa misi yose uko tubayeho, ikibazo abantu kenshi twama twibaza ni iki, ngo mbega nokora iki, mbega jewe kugira ibintu bihinduke nokora iki, mbega ni iki nokora jewe mpamagariwe gukora iki. Hari icyo waba wumva yuko uhamagariwe gukora, nk'uko Adamu na Eva sogokuru na nyogokuru wawe babaye muri iyo piyeje, aho Satani yababwiye ngo hari icyo muhamagariwe gukora kugira ngo mugire icyo mucika. Ati nimwaje kuri kirya cyanga aho muzoca mucika nkayo, muzoca mumera nk'Imana. Kuva icyo gihe ona hérité de ça, twese turafise akantu kuko amawumva ni iki nokora. Haleluya. Uzorabe kenshi iyo turi muri situation zigoye, ikibazo kenshi twama twibaza ni iki nokora, jewe nokora iki kugira ngo bihinduke, ni iki nokora kugira ngo bihinduke. Haleluya. Amen. Ni iki nokora. Reka dusome muri Luka ikigabane cya 18. Luka mama uri kurafasha utubu tugiye mu isezerano. Amen. Kigabane cya 18 umurongo wa 18. Mwigisha mwiza ngo iki ngo nze ndagwe ubugingo budashira, ni iki nokora. Yari karabaza cya kibazo kimaze imyaka myinshi, ati nokora iki, que dois-je faire? Haleluya. Ni iki nokora. Yesu aramubaza ati unyitira iki mwiza, nta mwiza atari umunini w'Imana. Kuzi ibyagezwe ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukagiriza abandi ibinyoma, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati ibyo byose narabyitondeye. Haleluya. Uyu muntu yari yiteze yuko abantu bakoma amashyi ngo ibyo byose narabyitondeye, ariko rero kugira yerekane ko yabyitondeye mu buryo budasanzwe atameze nk'abandi, aca yongera aka kantu ko mpereye mu buto bwanje.